bavyeyi mwese mwaburiye abana banyu ngaha muri liso yo mu Kibimba, nyakubahwa urongoye ishirahamwe ry'abacitse kw'icumu, banyakubahwa murongoye ihuriro ry'amashirahamwe y'abagize ivyago hirya no hino mu gihugu yitwa Karavi, nyakubahwa murongoye ishirahamwe Ase Jenoside Cirimoso, nyakubahwa uri mu nama nshingamateka, nyakubahwa banyakubahwa murongoye umugambwe w'abadasigana iprona n'abafasha banyu, nyakubahwa honorable wahora uri n'icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu, banye n'icubahiro mwaje kudufasha urubanza umwe wese mu cubahiro ciwe, banyakubahwa mwihebeye Imana mwaje gusubira kuduterera igisabisho co gusabira aba bana twabuze tutanka, banyakubahwa abashinga ntahe bapfasoni gwaruka mwese tugira amahoro, tugira amahoro, urukundo n'umutekano mu gihugu. Bene wacu mwese bavukanyi, nshuti bagenzi, mwashoboye gushika ngaha gusubira kuza kudufasha kwibuka no kunamira abacu baguye ngaha, hamwe n'abandi banyagihugu bose tudasiba kuza kwibuka dushigikiwe na mwebwe. Haraheze imyaka 25 zo muri uku kwezi kwa Gitugutu, no kwitarike nk'izi nyene mudasiba kwigora mugaheba izindi manza mukaza kudushigikira. Nagomba nsubire ndabashimire mwebwe mwese bivuye ku mutima kuri ako kigoro, kuko si bose bakagira. Ico gikorwa rero twagishoboye kubera mwebwe mutigeze muduheba ngo mwarambiwe, mukanaduterera ababishoboye, mukagumanisha n'urukundo kanatsinda abo bana twaje kunamira twari tubasangiye, kuko kuri bamwe mwari abavyeyi nkuko ku bandi bari bene wabo. Noneho umuntu wese atari ntambira kiza yanka gapfa ntiyoreka kubabazwa n'ivyabereye ngaha mu Kibimba, kuko ngo n'imvu zirarutana. Abo bana nabo baraba Burundi. Abana bacu murazi ko bapfuye ari bato bazize ubusa, nkuko mubizi, kuko bazize inyigisho mbi z'amacakubiri y'ubwoko atari bo biremye. Ababishe nabo batako babica nabi. Bamwe baratemagurwa imipanga batanarinze no gushikanwa aho batuririye abandi. Benshi baraturigwa babona atagitabara, imiborogo n'induru zavugira aho babatuririye. Hariho mbere n'abahambwe babona, nk'abarimu babo abaprofeseri bane bahambwe babona imbere yuko bica abo bana. Ku kigereranyo ca twebwe abavyeyi babuze, abo bana ubu baba ari ba serugo canke baba bari bayina rugo. Bamwe baba bafise amadiploma hambaye, ari aba engineer canke ari abadogiteri. Abandi nkuko mubizi, umuvyeyi yabuze umwana haheze igihe amugereranya nabo vyangana, atehera aba mwene naka vyangana ingenangana, atera aba ni dogiteri, hera aba ni agronome, hera aba ni directeur general, n'ibindi. Natwe abacu tubagereranya n'abana bagize Imana bagacika kw'icumu. Murabona iyo bageze iyo bageze n'amashuri barayamaze kuyaheza.
barahejeje kera kandi abatari bake bashinzwe n'amabanga atandukanye mu gihugu. Eka umuvyeyi yabuze yicwa n'intuntu ataca ashobora guhindura. None heraba aho ibisigarira vyabo biri muri kirya cibukiro tuvuye gushirako amashurwe, biradutera intuntu n'umubabaro. Ibyo byose mukaba muzi ko intanuruko yavyo nigandagurwa ry'uwari umukuru w'igihugu nyakubahwa Ndadaye Melchior byakozwe nabo tutigeze tumenyeshwa kugeza ubu, ariko bikishura aba bana bacu n'abandi barundi hirya no hino mu gihugu. Kukaba nkako abanyagihugu baciye basubiranamwo birara mu badasangiye ubwoko, hamwe n'abahutu bari muri iprona baratema baratongora kubera inyigisho z'amacakubiri bigishijwe. Abo bakora ayo maroregwa suko bakunda uyo muhisi President Ndadaye Melchior gusumba abandi barundi, gusumba abarundi bandi bigumije. Nabajana nyabahururu bagakora amaroregwa y'ababatumye batiyumviriye, bagasubira kwicuza mu nyuma, kanatsinda uwukunda yitavye Imana ntiwo mukurikiza amarira y'abanyagihugu, ahubwo wo muhumuriza kumwe umwami Mwambutsa yabigira igihe abansi bagandagura umwana wiwe wiguze Burundi Rwagasore Ruwi injungu y'ukwikukira. Amajambo yavuze sino yasubiramwo, murazi ko yahumurije abarundi bose atawari yugwara uwundi. President Ndadaye Melchior abarundi baramukunda kuko nta kabikiwe, nta mwanya wo gushira mu ngira imigambi yiwe ngo tuyishime canke tuyigaye yaronse, kuko amezi 3 n'ubusa ku mabanga y'umukuru w'igihugu. Nubu turabigarutseko abantu bagifisa agatima kukwica bene wabo, kugituma icarico cose barakwiriye kwisubirako bakabiheba, bakibuka ko bakiri kwisi, bagatekereza ntibasesa amaraso ya bene wabo, kuko amaraso ni mabi kandi arahuma, bitaye ko nta nyungu irimwo. Mbaye nka rwa ruririmbo rw'abanyarutegama bati nta nyungu n'umutahe biri mu gusesa amaraso. Wayakoze ntamwerera kandi ntaca yakuramwo, ndetse ubwoba n'amaganya agumya gushika apfe, aguma abona kwabo yiciye bashobora kumwica nawe isaha iyo ariyo yose. Ariko nkuko twama tubishikiriza tukanabigendera, ntimurumva n'umunsi n'umwe umuvyeyi yabuze muri twebwe yishe umuntu ngo arihoye. Suko tutababaye. Imana rurema nkuko umupatiri yabishikirije nizo babaza abo bana bacu, kuko niyo yari yarabadutijije. Kuri ico twokwishima tukishimiriza, kuko Imana niyo yaturoye imbere kugira twihangane dufise umubabaro utagira ukungana. Bavyeyi, nshuti, bagenzi, banye n'icubahiro mwese, umwe wese c'Imana yamuhaye, shengero mwese mwitavye akakamo twabateye, ko tumaze imyaka 25 tubuza abo bana, tuza kwibuka aba bana. Kumbure hakaba harimwo nabo babaje uno munsi batari bwaza. Mudukundire tubibutse mu ncamake gusa uko byagenze, naho bavuga ngo ijambo rihora mu kanwa rigacika inkonda. Abana bishwe baharugwa hagati y'ijana na 40 n'ijana na 50.
ariko igihe twebwe twari ko turabyironderera turondera amazina y'abo bana mu makomine yose bavamwo abari barongoye intwaro muri ico gihe barabitubujije babituza tumaze kuronka amazina 180 agizwe n'abanyeshure 66 agizwe n'abigisha babo 4 bahambwe babona imbere yuko abanyeshuri bicwa ngo n'abanyeshure 10 baba ngaha hafi ngo harimwo n'umugoronome umwe ariko kuri ibyo twasanze abanyagihugu bapfuye basumba abo kure niyo ku nkuru shasha twaronse kuko twabivuze mu mwaka uheze tubwirwa n'ababa ngaha mu micungararo badusabye ko tutosubira kwihena ngo tuvuge ngo hishwe abanyagihugu 10 kandi ngo hishwe abanyagihugu barenga 120 baje babakura ku mitumba ndwi ibegereye yo muri zone ya Kabanga ku mitumba 13 igize iyo zone bakanavuga n'amazina amwe bacibuka mu bishwe ico gihe bakanavuga yuko batazi neza abishwe bava kuri iyo mitumba 6 isigaye itabegereye twari twasavye mu mwaka uheze yuko abo batubwiye ayo makuru ko bandanye babitohoza neza kuko barashobora gufashanya na wa mugwi wa Severe leta yashinga kugira ukuri kuja habona bakaba bavuga kandi yuko abo banyagihugu babazanye kubicira ngaha hamwe nabo bana kwibubu eka mbere baranatubwiye ko ahatari hake abana n'abagore babicira mu mazu abazanwa ngaha kwibubu hashikanwayo abagabo n'abana bakuze b'imisore ari naco gituma tugeze ngaha tworemesha muri abo baduhaye makuru umuryango w'umupfasoni yitwa Congera Maria aheruka kwitaba Imana muri abo deplace ahitanywe n'ingwara twaravyumvise turi muri iyi ndwi nyene turifadikanije nabo barigumya kandi ntibaze bacika intege kwisi niko bimeze nta wamaho dusangiye umwabaro twagomba kandi gusubira kwibutsa abari ngaha bose nabaza kutwumva yuko iyo myaka tumaze tuza ngaha mu kibimba tutaza kugira politike nk'uko abo bidashimisha babivuga kugira badutera ubwoba tuza kwibuka no kunamira ababana bacu tukaboneraho n'akanya ko kubasabira no gushikiriza ijambo ry'ihumure no kuremesha babuze ariko iyo tuje ngaho ikintu cose tubona canke twumva gishobora guhungabanya umutekano dutegerezwa kugishikiriza kuko igihe uwo mutekano wabura niha ya mabi yo kwibubu yashika iyo rero si politike n'ubwicanyi gusa kirazira rero kwitiranya politike no guhornya abantu n'ibintu biri kubiri reka kandi twibutse abatari bwashike ngaha ko ibisigarira vy'amagufa vyahambwe mu kinogo kimwe n'imashini zivuye Igitega leta imaze kutwemerera kutwubakira ico cibukiro inyuma y'imyaka 6 tugisaba dushimitse abibaza ko cyapfuye kuba kuko nuko batazi iyo cazananye twarasabye turashimika twarayisabye ko mu nyuma yodufasha yodutera iteka ibyo bisigarira bikaza muri ico cibukiro leta yatwubakiye
hanyuma bakatwemerera naho bitari byoroshe. Nk'uko nabibabwiye muri ico cibukiro hakaba hashinguwemwo amasandugu ndwi y'ibisigarira vyogejwe vy'abo bana nabo banyagihugu bivuga ko bahiye. Ico kivuga yuko abo baturiwe bahiye bakawumunyota atana kagufa kasigaye, kanatsinda baturigwa na essence bavoma kuri station ari ngaha kwibubu, bagaturigwa n'ibisate by'inkwi baguma bateramwo hamwe n'agapiripiri. Murashobora kwibaza uwo mubabaro ingene ubungana ku muntu ataco yagize, na cyane cyane umwana. Ibyo byose twavuze ko bahavuye babanza kujya kubishingura hamwe hari epfo ku metero dushika amajana ane hariya mu mwonga, niyo twahora tujya gushyira amashugwe. Twarasabye kandi dufashijwe n'abacitse ku icumu, abari ngaha n'abaciye bahungira hanze. Baratubariye yuko turetse abo bari batuririwe muri irya nyubakwa mwabonye, hariho abandi bari bahambwe mu binogo 9, ni ukuvuga 9 fosse commune. Icyo gihe rero bageze kubishingurana iteka, twaciye tubisaba abatari bake barabidufasha, nabyo bishobora kujya hamwe n'ibyo bisigarira vyaroye muri iyo nzu, icyo cibukiro twasigaranye. Ibyo rero akaba ari byo twatahiye mu kibanza c'abo bana twabuze. Ariko uko biri kose tukaba twongeye gushimira leta y'ico gihe ko yatwubakiye aho tuza turaza kwibukira abo bana bacu, kuko iyo niyo ngobyi twasigaranye uruzi ruhejeje kuba dutwara. Tukaba tuboneyeho n'akanya ko gusaba abarongoye intwaro kuri uyu mutumba cubatswe ko bobandanya bayubahiriza nk'uko abandi babivuze, kuko kino kibanza yubatswemwo atari gisanzwe kandi ko tugisangiye na leta, nk'uko twasangiye kubura naho atawaja yiserukira yashitse ngaha, kuko bamwe baguma bafata yuko ibyabaye ngaha mu Kibimba ari kimwe n'ibyabaye handi hose mu gihugu. Biragoye ko tuyifata ko ari cyo kimwe igihe abari kubakingira aribo bagize umugambi wo kubica. Biragoye ahandi bakizwa n'ababayobora n'abayoboye, ko abo bana bari muri interna ngaho, mugabo urumva abo bari babareze nibo bahindukiye barabarya. Murumva ko bigoye cyane, si bose turabizi. Banyakubahwa, yego sagaseseshwa rumuri, tumaze imyaka 24 tuza ngaha, ku myaka 25 iheze tubabuze, kuko tuzi ico twahasize n'uwo kwibagira ntiyo kwibagira ico cibukiro ngo itaye imbwe muyibagira icayirukanye. Aha rero nukuvyumva neza, aha twaje ngaha n'injuru igira 24, mugabo abana bamaze imyaka 25 bapfuye. No kuvuga ko umwaka wa mbere bapfiriyemwo nta washobora gushika ngaha, nta washobora guhonyora ngaha.
no mwibarabara ntawahajya. Bavyeyi mwaburiye abana ngaha, batumire mwese mwitavye akakamo kacu, shengero mwese mwaje kudufasha urubanza aha mu Kibimba. Nuko twama tubisubiramwo, kuza uko umwaka utashe suko biryoshe kuhagendera canke kuhabona. Ntituba tuje gutembera, tuza kwibuka abacu basize ubuzima ngaha no kwibutsa icigwa twahakuye bikagira ico bitwungura kubasigaye. Icigwa nyamukuru twahakuye nuko ihonyabwoko ari ribi arakaranda, kandi ko dutegerezwa kwanka n'ukwankiriza ico cose n'uyo wese yodukwegera mu muriro nk'uyu kugira dushobore kwikingira, dukingire n'abandi barundi abariho n'abazovuka. Kibimba itegerezwa kwigisha no gufasha abarundi kugwanya n'ukwamirira kure ihonyabwoko n'ubwicanyi aho buva hose, n'urwanko ruzanwa n'imburakimazi mu bose rimwe, bitwaza amacakubiri y'amoko canke y'imigambwe, mbere n'intara rimwe na rimwe kubera inyungu baba bariko barabironderamwo. Kukaba nkako urukundo n'ugufatana mu nda hagati y'abarundi bose nirwo rwonyene ruzotuma tugira amahoro, tukavyara tukarera. Kibimba idutuma kwamirira kure amacakubiri n'umutima w'ubwicanyi ubwo ari bwo bwose aho buturuka hose, kuko kwica umuntu n'ubube gito bwibagiza umuntu iyo yavuye, ahari niyo azoba rejo. Rero nukurekera Imana ubuzima bw'ibiremwa vyayo, yo yibutanga kandi ikabwaka n'ubwo bw'uyo yica abandi burimwo, naho bavyiyobagiza niko bimeze. Ari naco gituma nshimiye nivuye inyuma iryo shirahamwe, urwo runani rwa Karavi, kuri ico ciyumviro ayo ma association yose yagize yo gukorera hamwe kugira ngo ngaha mu gihugu ntihasubire kuvugwa ngo erega ariya n'amashirahamwe y'abahutu aryama n'amashirahamwe y'abatutsi kuba bironderamwo inyungu. Taco baba bariko bafasha igihugu, baba bariko bacanishamwe abarundi. Ivyo vyose rero kugira bishoboke bitegerezwa kubahirizwa no gushigikirwa n'amategeko y'igihugu, yo ategerezwa kubahiriza ubuzima bw'abanyagihugu n'ivyo batunze. Iyo bakoze ivyaha bigahanwa n'amategeko yisunze ubutungane budahengamiye ahantu namwe, ubutungane bwigenga vy'ukuri. Kuvyerekeye amabi yabereye ngaha mu Kibimba